Umuntu TV tubitayeho. Icubahiro n'icuhoraho ku bwanyu bene data mudukurikiye, kandi no kuri uyu munsi twongeye guhuriraho ni mu gice ca kabiri c'amashengero indwi, ikiganiro mutegurirwa na mwene so Bucumi Isaka, mukagishikirizwa nanje Rukundo. Mbahaye ikaze. Murakoze cyane. Ikigwa cyacu kiri hejuru uyu munsi ni amashengero ndwi yo muri Aziya. Washima canke ubishatse woshobora kuvuga uti yo muri Aziya ntoyi, mugabo reka mvuge Aziya kubera Aziya havuzwe ayo mashengero, Aziya ntoyi havuzwe ayo mashengero ndwi, ariko Aziya yose bari barashwiragirijweyo abantu duheruka kwiga. Kubw'ivyo icigwa amashengero ndwi yo muri Aziya. Nizere ko twamaze kwiga ibitari bike mu bijanye n'akahise, nubwo twinjiye muri Bibiliya gato. Akahise twarize, naraberetse inzira mucamwo kugira ngo turabe abari mu mashengero indwi yo muri Aziya. Twabikoze dutanguje igisomwa c'ifatizo twakuye mu byahishuriwe Yohana 1 umurongo w'10 na 11, hatwereka ayo mashengero indwi Yohana ahawe kwandikira ivyete igihe kimwe ndetse n'umunsi umwe, hanyuma abarungikire ayo makete. Twarabamanuriye ifoto ya mapu. Dusanga Aziya ivugwa iri hariya ayo mu gihugu uno munsi twita Ubuturukiya, niyo ayo mashengero yaraherereye. Yohana abwirwa yuko akwiye rero kuyandikira amakete ayo mashengero. Kubw'ivyo twaciye tuvuga tuti reka rero duhere muri kahise. Akahise kabivuga gute? Ivyanditswe n'abantu bandika iby'akahise, bandika amateka, babivuga kwiki. Tugereranije kubwa ayo mashengero indwi, abayuda byagenze gute? Aho twasanze Abagiriki, kuko Abagiriki nibo bari bafise inkota ico gihe, nibo bari barafashe ibihugu, nibo baganza isi ico gihe. Twasanze ko hari ibihumbi byinshi by'abantu bakomakomeye, abasoda. Bavuze abasoda kuvuga harimo abasoda bato bato, abari hagati, ndetse n'abakuru mu basoda. Ntibatwaye abasoda gusa, ibihumbi by'abasoda gusa, ahubwo batwaye ngo n'imiryango yabo. Mwibuke Abaheburayo mu kuvyara ntibavyara umwe canke babiri canke batatu, bavyaye baravyara neza nyene. Hari nabo bita ba Karenzo, n'abandi ba Buheta, n'abandi ntibuka. Rero barabatwaye ibihumbi byinshi by'abasoda n'imiryango yabo, no kuvuga imiryango isumba abasoda ibihumbi byinshi. Ubwo bari abantu benshi cyane batwawe n'umukoroneri wa Alexandra, abatwara hehe? Muri Aziya, kubanyanyagiza muri Aziya. Si ivyo gusa, tuca tubona yuko aba basoda bakuwe hehe? Hanze y'igihugu ca Yeshuruni, bakuwe muri Babuloni, nkuko twagiye tubisoma, tubibereka, tubica kwa karongo, mukabisoma namwebwe mukabibona. Muri ico gihe habayeho rero n'uwundi mugwi w'abantu benshi b'uruvange b'Abayuda
mwibuke icyo gihe Babuloni havugwa y'abayuda mu ntunge, kuko hagiyeyo muri Babuloni imiryango itatu: Lewi, Benyamini na Yuda. Abo baharugwa mu bayuda, nta bandi Bayeshuruni bifadikanije nabo. No mu gihe cyo guhunguka bavuye Babuloni, umucunguzi yaje asanga hari abayuda bagizwe n'iyo miryango itatu gusa, nuko Abagiriki na bongera kandi baza gutora muri abo bayuda babatwara mu mahanga hirya no hino. Imiryango 9 y'Abayeshuruni yoyo no kuvugwa ntikivugwa, yaratwawe na Siriya. Siriya ibahaye uburenganzira bwo kugaruka muri Yeshuruni. Bagize icyo gihugu cyama n'amagorwa, cyama cyatewe, twama twagizwe inyagano, twama turima bagaturira abo Bafilisitiya, twama tugira uku bakaza bagatora, izahabu twimbe bakaza bagatora, ntitugisubiramo. Bagita uko ngo bagenda mu bindi bihugu kwitanguriza ibindi bihugu hanze y'igihugu Yeshuruni. Abo bose ngo bashwiragiriye mu mahanga yose yo musi y'ijuru. Mwibuke basumba ubwinshi abayuda. Rero mu gihe cy'ihunguka barahungutse, Abagiriki bongera bagenda batora abandi benshi, aribo Demetrius. Aha yandikira ikete Yonatani, yamubwiye yuko ngo abo bantu bavanywe muri Yerusalemu bafashwe nk'inyagano mu bihugu vya Aziya no mu Bugiriki hose no mu bihugu byose Demetrius atwaye, yuko agiye kubashiramwo abakure ko gatoyi uburetwa canke ubuja, abashire mu nzego zitandukanye. Yatanze igiharuro c'ibihumbi birenga 30 bakeneye kuja mu gisoda. Ibihumbi 30 bikeneye kuja mu gisoda, abo n'abasoda gusa. Hama apanga yuko habaho n'abandi bakuru bashobora gutogwa mu Bayuda bakaja mu nzego zitandukanye. Abo ntibatanze igiharuro, mbere n'abashobora gufata inzego za nkenegwa mu gihugu, ibintu nk'ivyo. Twabonye n'ibindi mu gihe cy'Abaroma. Naho Abaroma batwaye abantu benshi cyane gose, kugeza aho mbere Abayeshuruni b'Abayuda babaye i Roma baha amahera Abaroma kugira ngo babazanire abiwabo babasange i Roma babeyo. Kugeza aho Abaroma babona yuko abantu babanye benshi, batangura kurondera uburyo bw'ukuntu bopunguza abantu. Ibyo byose twarabibonye mu kigwa duheruka muri iyi minsi iheze. Twaringiye rero no muri Bibiliya nkuko nabibabwiye, twabonye abantu basizwe mu nzego. Ubu rero tugomba twinjire kandi muri Bibiliya turabe ivyo byayo mashengero 7 yo muri Aziya, turabe ba Paulo canke intumwa bariko bandika ibyete byagenda hehe, mu banyamahanga kama canke Abayuda baba mu mahanga, aribo wasanga bamwe arimo bariko bitwa Abagiriki canke abanyamahanga. Kubw'ivyo reka tujane urugendo. Nanditse hepfo insiguro nerekana yuko muri iki cigwa tugomba kwigamo, tugomba kumenyamo ivyete vyandikirwa amashengero.
vyandikirwa bande, yuko tugiye kumenya abo bantu ni bande bandikirwa ivyete. Mbe n'abanyamahanga kama canke n'abayeshuruni bandikirwa amakete? Ico umuntu ategerezwa kumenya nuko iyo wanditse ikete uriko uryandika kubera ivyete vyanditswe vyose, ngo nandikiye ishengero kanaka canke nandikiye, nuko utegerezwa kumenya uwo muntu wandikira ninde. Utamuzi iryo kete ntirishika. Canke naho nimba intumwa mu kwandika amakete zayandika kugira ngo agenda ahantu mu bantu batazi, ayo makete yategerezwa gushikira hehe? Mu biro bikuru by'igihugu. Igihugu kikaca rero kibishwiragiriza mu bantu bakoresheje uburyo bw'igihugu. Muga ababobo bandika makete bakaba bazi abo bayandikiye bitaye ko, kandi bakaba bafise na adresse. Udafise adresse no kuvuga ubumenya umwidondoro waho hantu urungitse iryo kete. Kete ryawe nta nico rimara, nta nico rishobora gushikako. Mugabo ufise umwidondoro waho rirungitse, ukabuzi n'ubu rirungikiye, iryo kete ryawe rigira ico rimara cyane. Rero intumwa abo zandikira bande? Aho haruguru nanditse Yakobo 1:1. Mbega Yakobo yandikiye bande? Havuga ngo Yakobo, intumwa y'umwami umuremyi w'ijuru n'isi ndetse n'umwami umucunguzi, ndabandikiye mwebwe abo mu miryango 12 y'abashwiragiye, ndabatasha. Rero ugaha nta yindi siguro ihaza. Imiryango yandikiwe ikete irabonetse, baciye bashirako igiharuro ni 12. Abo rero nibo barungikiwe ikete, nta wundi muntu akeneye gusoma iryo kete. Petero nawe aranditse. Petero wa mbere 1:1 aravuze ngo, jewe Petero intumwa y'umucunguzi yasizwe, ndabandikiye mwebwe abimukira, no kuvuga inyambukira b'intore, kuvuga batoranijwe, batataniye, bashwiragiriye Ipinto, Igalatiya, Kapadokiya no muri Aziya hamwe ni Betaniya. Urumva aba bose bari bafise adresse y'ahantu bandikira. Mbere bandikiye inyambukira. Izo nyambukira zashwiragiriye hariya mu za Pinto, Galatiya, Kapadokiya, Asiya ni Betaniya, Bituniya. Izo ni intumwa ziri kwandika. Tuciye tugenda muri Yohana 7, abayuda nabo bariko babivuga kwiki ku vy'umucunguzi. Yohana 7:3-5. Nuko abayuda baravugana bati,
mbega uwo mucunguzi agomba aje he aho tutazomubona? Aho uwo mucunguzi wacu ntagiye mu basabagiriye mu Bugiriki akaba ari bo yigisha? Mu bindi bitabo havuga ngo kugira yigisha Abagiriki agomba aje mu Bagiriki kugira yigisha Abagiriki, agomba agende mu basabagiriye mu Bagiriki kugira ngo aze kwigisha Abagiriki? Aba n'abantu basabagiriye hehe? Hariya mu Bugiriki, mu za Aziya, Galatiya, Kapadokiya, Betaniya, Pinto. Abo bantu bashwiragiriye ni bande? Yakobo rimwe avuze yuko ari yabo mu miryango 12 basabagiye. Murumva ko ijambo gutatana, gusabagira, gushwiragira, scattered riguma rigaruka. Bashwiragiye bava he? Twumvise hariya mu Babuloni bari bashwiragiriyeyo, babakurayo barabatwara, bari Yerushalayimu barabatwara, babanyunyagiza, babasabagiriza. Rero ngaba intumwa ziriko zibandikira abasabagiriye mu za Galatiya. Aya yose n'amashengero y'Abayeshuruni. Ibi bintu byose bifise ubuhanuzi bwavyo. Bibiliya mu gusomwa ntuzoyisome hariya ku mutwe gusa, uzoyisome no mu ntango yayo. Iby'Abayeshuruni gushwiragizwa bifise amateka ahambaye uhereye kera ndetse no mu Isezerano Rishasha. Igitabo ndungitse ngaho nkuko mpora ndabivuga, igitabo cy'ivugururwa. Sinzi mbere ko ndanabivuze neza, ni Kinyarwanda mugabo aho handitse ivuge uhasubirize ijambo gusubira mu byagezwe. Gusubira, igitabo cyo gusubira mu byagezwe 2864. Gusubira mu byagezwe 2864 niho havuga ubuhanuzi bw'ukuntu Abayeshuruni bazoshwiragirizwa mu mahanga. Havuga ngo kandi Uhoraho azobashwiragiriza mu mahanga yose. Hariyo ni yose, bavuze yose, ni Burundi haba harimwo, Tanzania haba harimwo, n'ahandi hose. Uhereye ku mpera y'isi ukageza ku yindi mpera yayo, kuvuga nta na hamwe, ni hose mu isi yose, ku mpera ni itangura ry'isi. Kandi uzokorerayo, uzosengerayo izindi mana utigeze kumenya, n'abasogokuruza banyu batigeze kumenya, z'ibiti n'iz'amabuye. Turakunze kubabwira ngaha izi mana z'ibiti, imana sanga z'imisaraba, hanyuma iz'amabuye, imana zikozwe mu mabuye ni nyinshi, harimo na Isilamu. Barashobora no kugenda kuyizunguruka mu gihe kanaka, bazunguruka urubuye kanaka, canke bagasenga izindi mana zikozwe mu mabuye, z'ibuda n'izindi dusanga zikozwe n'amabuye, na z'Imariya nazo nyene. Kubw'ibyo hano izo mana murumva basekuru babo ntibigeze bazimenya. Reka ibico turaza kugishika ko bikunze, mugabo ijambo no gushwiragirizwa mu mahanga yose. Rero ubuhanuzi burahari
bw'ukuntu bizogenda. Rero turiko twumva ngo ubutumwa ngo burungitswe mu mahanga, kuvugwa mu mahanga, ntize wibagire kuvuga werekeje kw'iri jambo cyo gusubira mu byagezwe 2:8-64 ko hariho abashwiragiye. Utibagira kandi ivyete ba Petero bandikira bande, ba Petero ba Yakobo bandikira ivyete bande, nkuko twavyumvise. Tibaza ni ibintu byumvikana cyane gose. Ugiye muri Luka 2:1-2:4 ababo kwabaye guhenura nabatwawe inyuma y'abandi bose, batwawe na Roma. Urumva ubugiriki bwaraje, abo basanze muri Babuloni baratwaye, bafashe Yerusalemu baratwaye, abagira mugabo basigaza, bahererekanya n'Abaroma. Wamenga bariko bakina ka gakino kitwa mbese nza narakibagiye koko, agakino k'inkoni, ukiruka ugahereza uwundi. Rero ubugiriki buhereza Roma. Urumva abagiriki batwaye baraheba, barananirwa, bakaca babanyunyagiziyo. Abaroma nabo ngabo nabo baraje, nabo baratwaye abo bashaka bose, bitaye ko hageze n'igihe rero bace babatwara mbere bose. Kubatwara bose Luka 2:1-2:4 bazokwicwa n'inkota, bamwe bazokwicwa n'inkota, abandi bajanwe mu mahanga yose ari mbohe, amahanga yose. Kandi i Yerusalemu hazosiribangwa n'abanyamahanga kugeza aho ibihe by'abanyamahanga bizoshirira. Nuna munsi ibihe by'abanyamahanga ntibirashira, abanyamahanga nibo bakihasiribanze kuko nibo bagifise ubutware. Kubw'ivyo ibi byose ni ibintu byabonetse yuko abayuda batwawe hehe mu mahanga yose. Aha rero bariko bavuga abayuda gusa, ntibaravuga yindi miryango, yindi miryango 9 yoyo yaribagiranywe, ntibacibuka yuko mbere habaho n'abayeshuruni. Mbere mu makuru ya kino gihe bavuga ngo ni lost tribes canke ngo lost Israelites, ukuvuga ngo Abisirayeli baratakaye, ukuvuga ntibamenya ngo ni bande, ntibamenya ngo bagiye hehe. Igihugu kigomba kungana na Kongo cyose cyaragiye agaputi. Aba bose bariko bavugwa hano bandi nabagiye mu nyuma bitwa abayuda, kubera abayuda aribo basanzwe n'umucunguzi kandi aribo bagerageje mu bintu bijanye no kugendera mu by'amategeko. Kubw'ivyo reka tubandanye turabe rero amashengero. Tugomba tuje mu bintu by'amashengero, turabe amashengero hirya no hino. Za Galatiya zarimwo bande, zarimwo bande, dukoresheje iyi Bibiliya nyene nkuko twabibasezeraniye. Aha tugomba kumenya ivyete cyangwa ubutumwa bwaja kuri bande, mbega abo banyamahanga ko bishiramwo, mbega ivyabo bizorama canke bazosanga batambaye impuzu z'ubukwe, kuko kirazira kubesha ni bibi. Utarimwo vuga ati rero sindimwo muga muzonyibuke, mukacureka kugira nabi, kubera ubwo umugira nabi abene ubutware ntibazokwigera bakwibuka. Ni bya bindi nyene Bibiliya ikivuga ngo boha nyene amaguru n'amaboko mu mute hari iyo muntu, kuko sumusangwa
muri buno bukwe, muri runo rubanza. Bw'ibyo reka rero tubandanye turabe amashengero n'amazina yayo ndetse n'abantu bari bayarimo, bice biduha ipica y'urufatiro bw'ubutumwa bwiza bwiwe bande, tumenye ni bande, tumenye n'ivyo ari byo. Ibi byose mu kubikora gutya tugomba abavuzi b'ubutumwa muvuga ukuri, muvuga ubutumwa bwiza, mureke kuvuga ubutumwa butari bwo, kuko ubutumwa n'ibyete bufise adresse yaho buja n'uwo bujako n'uwo butumwa ko, kugira ngo amahanga bubabere ikimenyetso, amahanga amenye yuko hari abantu bariko barondegwa. Ikigwa cyacu kibandanya ivyo mashengero indwi yo muri Aziya, no kumenya ni bande bari bagize ayo mashengero. Tugomba kumenya mbega n'abanyamahanga kama nibo bandikirwa ibyete canke n'abayeshuruni. Reka rero twisunge imirongo ntagije gushira hano kugira ngo ishobore kudufasha kumenya amashengero yo hirya iya Yeshuruni, intumwa zandikira ayo mashengero yaragizwe na bande, ni bande bayatanguje na baki. Hanyuma tumenye rero ko ivyete vyoba vyandikiwe abaki. Ibi bidufasha kumenya kuvuga ubutumwa bwiza, ubutumwa bufise abo bwatumweko. Rero tugomba tutangurire nko kwisengero, nako ishengero ry'Itesalonika. Tumenye ishengero ry'Itesalonika ryari rigizwe n'abande. Nabonye size ko intuzeye ivyandiko tworiraramwo, tereko reka nandika imirongo mu gace genda ndayisoma. Igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya 17 ku murongo wa mbere niho hatubwira ishengero ry'Itesalonika ryari rigizwe n'abande. Ibyakozwe n'intumwa 17 kuri rimwe haravuga ngo umutwe w'amajambo, abayuda birukana Paulo Itesalonika. Mwibuka Itesalonika ni mu mahanga, si muri Yeshuruni. Noneho abayuda barirukanye Paulo. Byakozwe n'intumwa 17 rimwe havuga ngo bamaze guca muri Amfipoli no muri Apolonia bashika Itesalonika. Hariho isinagogi y'abayuda. Bashika Itesalonika. Itesalonika hariho isinagogi y'abayuda. Iryo ni shengero ry'Abitesalonika. No kuvuga igihe cyose uzoba uriko usoma ivyete byarongikiwe Abitesalonika, uzomenye yuko nta munyamahanga yigeze arongikirwa ikete muri Tesalonika. Mw'iryo shengero ivyete byose uko ari bibiri byarongikirwa abayuda bari mu mahanga, ni kuvuga abanyamahanga, barabaki barabayuda. Ishengero ry'Iberoya. Iberoya hariyo ishengero ry'abaki. Ibyakozwe n'intumwa 17 kuri 10 umutwe w'amajambo,
basubira kwirukana Pawulo i Beroya. Byakozwe n'intumwa 17:10. Nuko bene data baca banyuruza Pawulo na Sila mw'ijoro baja i Beroya. Maze bashitseyo binjira mw'isinagogi y'Abayuda. I Beroya, gisagara cy'i Beroya, banditse icete kigende mw'ishengero ry'i Beroya. I Beroya hariyo isinagogi y'Abayuda. Tugende muri Atenayi. Atenayi ni ishengero naryo. Ibyakozwe n'intumwa 17:16 gushika ku murongo waho wa 17 haravuga ngo mutwe w'amajambo Pawulo yigisha muri Atenayi. Aho hose ni mwa bya bihugu hariya Abagiriki n'Abaroma babashwiragirizamwo. Twasomye gusubira mu byagezwe 2:8-64 azobashwiragiriza mu mahanga iyo bazoshika basenga. Gusenga no kuvuga iyo bazoshinga amadini y'ibiti, asenga imana z'ibiti, asenga n'imana z'amabuye. Nivyo vyeterero ba Pawulo babandikira yuko ivyo atari byo bakwiye gusenga. Bakwiye gusenga Uhoraho. Rero Pawulo yigisha muri Atenayi, ishengero ryo muri Atenayi. Byakozwe n'intumwa 17:16 gushika 17. Ariko Pawulo akibarindiriye muri Atenayi, umutima wiwe utunturira muri we, abonye ingene ico gisagara cyuzuyemwe ibigirwamana. Nuko aharira n'Abayuda n'abubaha Uhoraho mw'isinagogi no mu kaguriro imisi yose, aharirira n'abamusangaho. Aho oye ni muri Atenayi. Hari Abayuda, hariyo n'ishengero ry'Abayuda. Kubw'ivyo ivyete vyagenda muri ayo mashengero. Reka tugende kurindi shengero. Ntaraja rero mu yandi mashengero ngo dusome, nagomba ngende tuvuganye kano kajambo ako duhejeje kumva hariya hejuru, gusubira mu byagezwe 2:8-64, ubuhanuzi bw'ukuntu Abayeshuruni bazoshwiragirizwa mu mahanga, bashitseyo bazoshika bashinga amadini. Mugabo bashinze amadini, bagashinga amadini y'Imana bo batazi, ndetse na basekuru batigeze bamenya. Rero iki byarashitse muhayisoma ahanyene mu byakozwe n'intumwa, atari gusubira mu byakozwe n'intumwa igice cya 17 kw'ishengero ryo muri Atenayi, iryo duhejeje kumva yuko ririmo Abayuda. Byakozwe n'intumwa 17:23. Ubuhanuzi bwo gusubira mu byagezwe 2:8-64 burashitse. None bushika muri bande? Bushika mu babwiwe yuko bazoshwiragirizwa mu mahanga yose, aho bazoshika bashinga amadini. Ayo madini bazosenga imana batazi. Rero aha muri Atenayi byakozwe n'intumwa 17:23 bavuga ngo, Pawulo avuga ngo aho nagenda nitegereza ibyo musenga
nasanze hari n'igicaniro cyanditsweko ngo ic'Imana itazwi. Nuko iyo musenga mutayizi, niyo ndababwira rero. N'ubuhanuzi ntibushobora rero gushika mu bantu bandi. Ubuhanuzi butegezwa gushika kubo bwavuzwe ko yuko bazoshika bashinga amadini, kuvuga basenga. Iyo bashwiragirijwe bazoshika basenga ibyo bo batazi, n'ibyo basekuru batigeze bamenya. Rero bashinze idini nkuko babwiwe ko bazoshika basenga. Iryo dini rero baciye bashiraho n'igicaniro, mugabo baciye bandika yuko basenga Imana batazi. Pawulo agize rero, jewe ndazi uwo ndababwira, ni mu byemere. Rero twabonye yuko abo bantu arabaki. Iryo shengero riri muri Atenayi ari ry'abaki, ni ry'Abayuda, kuko ubuvugishwa bivuze ukuntu bizogenda, n'igikorwa bari gukora igisa n'ibyo ubuvugishwa bwavuze, bitaye ko ababwiwe bari Abayeshuruni. N'ico gikorwa kandi gishitse mu Bayeshuruni cyuko ya Mana batazi bazosenga. Bishitse bashwiragiriye mu mahanga, bashinze idini. Pawulo rero araje kubibutsa ati, aregaya ni yamabuye mwabwirwa, ibi ni bya biti mwabwirwa, ibi ni bya bindi mwabwirwa yuko muzosenga ico mutazi. Rero bishitse kuri twebwe abana bo kwa Aburahamu. Hari ahantu nyene biri muri kino gisomwa c'ibyakozwe n'intumwa. Uwo mwanya nawo reka tuharire ishengero ry'Ikorinto. Korinto hariyo abaki, abandikiwe ibyete muri Korinto bari bande. Natoranije umurongo uri hariya mu byakozwe n'intumwa, igice cya 18 hera kuri 1 gushika 11. Nje gituma mvuze ati reka twiharire uwo murongo. Hereye kuri 1 gushika 11 ndahasome nihuta. Pawulo aja i Korinto, umwami umucunguzi amwirekerayo. Hanyuma y'ibyo Pawulo ava muri Atenayi aja i Korinto. Abonye umuyuda yitwa Akwila, amamo yiwe ni Pinto, yaravuye muri Italiya. Muri iyo minsi bo n'umugore wiwe Prisikila. Kuko Kilawudiyo yari yageze ko Abayuda bose bava i Roma aja aho bari. Uwo murongo urimo amajambo menshi. Murumva ko hariko hatubwira yuko hari Abayuda bahuriye muri Korinto. Abayuda bamutse Ipinto, kwamuka Ipinto no kuvuga nabavukiye Ipinto baja ku Biroma. Hama ico gihe yaravuye n'abantu bagumye batatana, avuye muri Italiya no kuvuga mu Butaliyano. Ibyo twarabisomye yuko hari Abayuda bashwiragiriye mw'ivyo bice byose, twarabibonye mu bihe biheze. Yuko uwo mugabo yitwa Akwila ari kumwe n'umugore we wa Prisikila, nawe yaragerereye i Korinto, bari kumwe na Pawulo. Umugurumva yaraje ava i Roma, kandi yuko i Roma Abayuda bari birukanywe ngo nibaveyo, no kuvuga baguma babirukana aho bari hose Abayuda.
tubandanije kandi kuko bari bahuje ubuhinga abana nabo barabunganira barabungirana kuko ubuhinga bwabo bwari ubwo kujisha amahema, aharirira n'abo mu isinagogi amasabato yose ngo yemeze abayuda n'abagiriki. Urumva ngaha turiko turondera turondera ahantu hitwa i Korinto. Aha rero ari muri Korinto, ariko ajishira amahema, mugabo rero ariko aharira n'abaki, ariko aharira n'abayuda mbere n'abagiriki baharirira mw'isinagogi. Biri ku murongo wa 4 ibyakozwe n'intumwa 18:4, maze aharirira nabo mw'isinagogi amasabato yose ngo yemeze abayuda n'abagiriki. Ndaza kubabwira abagiriki, kandi nubwo twabibonye hariya hejuru abayuda bavuga ngo agomba agende kwigisha abashwiragiriye mu bagiriki, ngo yigishe abagiriki n'abashwiragiriye mu bugiriki bahinduka abagiriki. Abo nibo bitwa abagiriki. Twojemo no mu mateka icyatumye bitwa abagiriki, dukoresheje amateka cyangwa dukoresheje ibitabo byakuwe muri Bibiliya. Maze Sila na Timoteyo, turi kuri 5, bamanutse bavuye i Makedoniya, Pawulo agoberwa n'ijambo ry'Uhoraho, ashingira intaha abayuda yuko umucunguzi ari we yasizwe, nukuvuga Yesu ko ari we Kristo. Nabo babiharirije barogose, akunkumura impuzu ziwe, arababarira ati amaraso yanyu arabari mwebwe akora, jeho ndacuna guhera ubu ndaja ku banyamahanga. Iri ni ijambo rikunze kuryohera cyane abavuzi b'ubutumwa. Iri rivuga ngo jeho ndacuna guhera ubu ndaja ku banyamahanga. Ndaza kubereka abanyamahanga yari kavuga. Avaho yinjira mu nzu y'umuntu yitwa Tito Yusito, yubaha Uhoraho. Inzu yiwe yari ihereranye n'isinagogi, ni muri cya gisagara nyene. Ariko Krisipo, umukuru w'isinagogi, yizera umwami umucunguzi n'abo mu nzu yiwe bose. N'ab'i Korinto benshi bumvise barizera barabatizwa. Maze umwami umucunguzi abarira Pawulo mw'ijoro nko mu nzozi ati, ntutinye, ari kuvuge woye gucereza, kuko ndi kumwe nawe, kandi nta muntu azogutera ngo akugirire nabi, kuko mfise abantu benshi muri iki gisagara. Amara y'umwaka n'amezi 6 yigisha ijambo ry'Uhoraho muri bo. Aho ni muri Korinto. Korinto hariyo abaki, hariyo abayuda bavuze n'abagiriki. Abagiriki nibo nababwiye abaribo, nuko twagiye tubisoma hariya hejuru. Iri shengero ryari rigizwe n'abayuda.
i Korinto. No kuvuga iyo uriko wigisha iby'i Korinto umenye neza abantu bariyo bari bande muri Korinto. Nibyo kandi hano mu gitabo cy'Abikorinto ba mbere Paulo yanditse icete cya mbere acandikira Abikorinto, yabibutsa byinshi. Ku murongo ku gice cy'icumi umurongo wa mbere yavuga ngo bene data, sinshaka ko mutamenya yuko ba sogokuruza bose bari munsi ya ca gicu. Ni kuvuga aha Paulo yariko abwira bene se, akongera kandi akabibutsa yuko ari ba sekuruza. Aho rero iyo baba abanyamahanga ntiyari kuvuga iryo jambo, yari gukoresha irindi jambo. Twumvise yuko muri Korinto hari abayuda n'abagiriki, ntitukibagirana ko mugabo ngaha Paulo yanditse ikete ababwira ba sokuruza babo ukuntu byagenze. Rero icete cyaja muri Korinto cyaba kigiye ku bayuda, nta handi hantu cyaba gikatiye. Muri Efeso tugomba tumenye ni bande bari baririmwo, abakunze kuba bitwa abanyamahanga, mbere bakitwa abanyamahanga kurukoba. Turabe none ni bande bari baririmwo. Efeso igice cyaho cya 18 ku murongo waho wa 19 gushika 21. 19 gushika 21. Ibyakozwe n'intumwa 18 kuri 19 20 na 21. Tumenye ishengero ryo muri Efeso ni bande bari baririmwo, ni bande bari barigize. Haravuga ngo umutwe w'amajambo Paulo asubira muri Antiokia, havuga ngo bashitse muri Efeso abasiga ngaho, ariko we aragenda yinjira mu isinagogi aharira n'abayuda, bamwinginze ngo amareyo iyindi misi ntiyabakundira, ariko asezerana nabo ati nzogaruka ikindi gihe Uhoraho niyabigomba. Avuduka muri Efeso ari mu bwato. Aya n'amajambo atwereka Efeso hariyo abaki, kuvuga ashitse muri Efeso aragenda yinjira mu isinagogi aharira n'abayuda. Kuvuga rero iyo uba uriko wigisha igitabo cy'Abanyefeso, na cyane cyane igice kigira 2 umurongo wa 11, ahavuga ngo mukiri abanyamahanga ku rukoba n'ibindi n'ibindi. Ibyo uze ubimenye neza yuko ishengero ryo muri Efeso, kuko iyi Efeso niyo iryo hariya gitabo cyihariye cyitwa Abanyefeso. Uze wibuke neza yuko ari abayuda bahungiyeyo, batanguje ishengero ryo muri Efeso, abo Paulo yahora agenda yinjiye mu isinagogi y'abayuda agaharira nabo ibijanye n'iby'ubutumwa bwiza. Hari n'igihe bamubwira ngo guma ngaha, Paulo akababwira ati reka nzogaruka ikindi gihe. Bw'ibyo ishengero ryo muri Efeso uriko wigisha kubijanye navyo ukwiye kubimenya no kubimenyera. Bitaye ko kandi Efeso 2 bifise ubuvugishwa hariya muza Hosea igice 1
uhereye ku murongo w'icenda gushika ku w'icumi na rimwe mu Kirundi. Mu Kinyarwanda sinibuka neza kubera birahubanye gato. Ubwo buvugishwa bukuzana mu Baefeso 2, hanyuma uca ubisobanukirwa neza mu gihe uba ufise ubwo buvugishwa. Hanyuma igice kiza guca umujya w'inanga, iki gisomwa twumvise ngaha mu byakozwe n'intumwa 18-19 gushika kuri 21 ndetse kuri 20 atubwiye yuko mu ishengero ryo muri Efeso abanyamahanga bavugwa yari bigabo by'ibiyuda by'ubwanwa, kubera abayuda bakunze kugira ubwanwa. No munsi tubwira abayuda bimenya yuko ari abayahudi yuko mukwiye gutunga ubwanwa, kubera niwo mugenzo wanyu kandi niko Bibiliya bivuga. Kuko igihe missioneri babazanira ubutumwa bwo kwikura imishatsi mukagira ibipara no gukura kubwanwa, nibwo butumwa babazaniye, kuko bagomba yuko muhumana imbere y'Uhoraho. Rero abukuri mukenera gutunga ubwanwa n'umushatsi. Umushatsi ushobora kugira ntumwe igiparo kawumwa nyene bisanzwe, waba mugufi waba muremure mugabo utagwa, kubera abagore nibo bakwiye kugira imishatsi igwa, mugu umugabo ntagira umushatsi ugwa, niko Bibiliya ibivuga. Ubw'ibyo abayahudi muri Efeso nibo bari bagize ishengero ryo muri Efeso. Nta munyamahanga yarari muri Efeso. Reka tugende kuri indi shengero. Tukiri kuri Efeso, aho nanditse ibyakozwe n'intumwa 18:2-4 gushika kuri 2:5. Ahubwo ntimusome gushika 2:5 gusa, muze gusoma gushika ku murongo wa 28. Havuga ngo kuko yatururuza abayuda abatsindisha imbere y'abantu, yerekana mu byanditswe yuko Yesu ari we Kristo. N'ahandi hantu ishengero ry'abayuda ryari riri muri Akaya, aho ni mu mahanga. Ubu ni umugabo n'umuyuda yitwa Apollo yaza kwigisha. Nta handi yigisha mu mashengero y'abayuda. Abayuda nibo bakunze kuba bashinga amashengero. Bumvise Abagiriki, kubera Abayeshuruni bandi ntibari bemerewe gushinga iby'amashengero. Abandi Bayeshuruni bafise izindi position bakora. Muga abajejwe iby'amashengero ni Lewi, Benyamini na Yuda mu butware, muga Lewi mu mashengero, na Yuda arashobora kujya mu by'amashengero. Nico gituma rero abandi baca bitirirwa Abagiriki. Bajya Abagiriki mwumva Bibiliya ivuga nta munsi n'umwe ari Abagiriki kama n'Abayeshuruni. Hariho n'undi mugwi nyene w'Abayuda, Abayuda naho nyene bagiye kwitwa Abagiriki, biri mu gitabo cy'Abamakabe, bikerekana ni kubera ikibiswe Abagiriki. Kubw'ibyo amashengero y'Abayuda mu mahanga. Kwishengero ryo muri Efeso nyene rya Efeso n'ibyahishuriwe bivuga ngo wandikire ishengero ryo muri Efeso. Nkuko twarushize kubereka imirongo rigizwe n'Abayuda. Iyo usomye imirongo nabahaye ibyakozwe n'intumwa 19, soma uhere kuri 1 gushika 29, ukunda kuhabona
amwe mu majambo avuga abayuda n'abagiriki, ariko nkuko nababwiye iby'abagiriki ni kujya nayo babwiye, kandi si nabivuze ni Bibiliya. Abashwiragiriye mu Bugiriki bayitwa abagiriki, bitaye ko kandi mwibuke bagiye kwinshi uhereye kera mu bihe bya Babuloni. Benshi uhaye usoma ibindi bitabo birakwereka kubera iki biswe abagiriki. Abandi bitwa abagiriki ni babandi bavungwa gihe kimwe nzobereka uwo murongo yuko imiryango 10 y'abayeshuruni izovungwa ntibasubire kwitwa ihanga, bahawe igihe cy'imyaka kanaka, ntibazosubire kwitwa ihanga. Abo rero nabo bitwa abagiriki. Mugabo n'abayeshuruni ni imiryango 9 y'abayeshuruni. Rero iyo usomye ibyo byakozwe n'intumwa 19 kuri 1 gushika 25 uhabona ukuntu ayo mashengero agizwe n'abayuda s'abandi bantu bayagize. Hanyuma reka tugende kubaba ibugiriki. Ishengero ryo mu Bugiriki naho ririmo bande. Ishengero ry'Ibugiriki ni gusubira ni ibyakozwe n'intumwa, igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya 20 usome uhereye kuri 1 ushike kuri 3. Umutwe w'amajambo uvuga ko Paulo aja i Bugiriki ni Tirowa. Umugumuko umaze gushira, Paulo atuma ko abigishwa, arabahanura, arabasezera, avayo ngo aje i Makedoniya. Amaze guca muri ibyo bihugu, abahanura mu majambo menshi, aja i Bugiriki. Kuri 3 i Bugiriki amarayo amezi 3, maze abayuda bamugiriye inama yo kumutega agira atambukire mu bwato aja i Siriya, agabira gusubira inyuma aciye i Makedoniya. Kuvuga i Bugiriki ishengero ryaho n'abayuda. Hariho henshi bagenda bamutera ibyatsi, twebwe ntabyo tugomba ibyo. Nabo n'abayuda bene wabo, ariko ababwira ubutumwa aho ni mu Bugiriki. Ibyo bisagara byose turiko twumva biriko bigenda bivugwa, mwibuke ni abantu bashwiragiriye b'abayeshuruni uhereye kera mu bihe bya Babuloni ndetse no mu bihe bya Roma gushika nuno munsi. Abagiye bagira ayo mashengero no mw'iryo shengero ry'Abagiriki ryo mu Bugiriki nta bandi nabo bagabo nyene bitwa abayuda. Abo nibo bandikirwa ibyete, nta bandi bantu. Tugende kuri ndi shengero. Ishengero ry'i Roma naryo, iyo ugiye gusoma igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa 2:8 ugasoma ku murongo waho wa 17, umutwe w'amajambo uvuga ngo Paulo yigisha abayuda b'i Roma. Paulo yigisha abayuda b'i Roma. Kuri 17 wa 28 ibyakozwe n'intumwa, uvuga ibyakozwe n'intumwa 28 kuri 17, avuga ngo
iminsi 3 ishize ahamagara abakuru bo mu Bayuda abakoraniriza hamwe. Bamaze gukorana arababarira ati bagabo bene data, naho ntagize ikibi nakoze ku bwoko bwacu canke ku migenzo y'abasokuruza, bampaye Abaroma ndi mbohe, bamvanye i Yerusalemu. Aha Pawulo ariko yerekana amashengero y'i Roma. Hariho abakuru bayagize n'abakuru bitwa Abayuda. Mwibuke baguma bavuga mwaya mashengero abakuru bayo ni Abayuda, 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 Abayuda. Nababwiye igituma babivuga uko ni kubera iki? Nuko Abayuda, muri Yuda niho harimo ubutegetsi, niho hariyo n'ubuherezi. Lewi niwe ahabwa iby'ubuherezi, Yuda na Benyamini bari mu by'ubutegetsi, ibintu nk'ivyo. Kubw'ivyo rero abo kwa Yuda, iyo miryango 3, Lewi, Benyamini, Yuda, bitirirwa izina Yuda. Rero nico gituma wumva Abayuda, Abayuda, Abayuda. Abayeshuruni iyindi miryango yoyo ntivugwa kubera baravungavunzwe ntibacitwa ihanga. Ivyo bisobanura iki? Bisobanura yuko baca bitirirwa ayandi mahanga. Nivyo vy'ivyo ngo Abagiriki canke abanyamahanga atari abanyamahanga kama, mugabo arabayeshuruni. Binshobokeye reka ndondere uwo murongo werekana yuko bazovungwa ntibabe bacitwa ihanga. Mugabo ngaha twumvise yuko i Roma icete caja ku mashengero y'Abayuda bibera hari abanyamahanga. Twumvise yuko ngo raba ngo abi Yerusalemu bantanze ku Baroma. Rero hariho Abaroma kama n'abandi Baroma bagizwe Abaroma kandi atari Abaroma, nabo nyine bakitwa Baroma. Ari naco gituma ngaha havuzwe ngo Pawulo yigisha Abayuda b'i Roma. Rero aba bace bitwa Abaroma, niko bimeze. Kubw'ivyo ibyete byose Pawulo yandikiye Abaroma, nta bandi bantu yandikiye aya mashengero yashitse akoranya. Ubu ni wa murongo ubuhanuzi bw'ukuntu Abayeshuruni imiryango 10 igomba kugirirwa, nako imiryango 9. Iyi miryango 9 ugiye kuyisoma muri Ezekieli 3:7 ahavuga iby'inkoni 2, uhabona imiryango 9 yahawe Efurayimu. Efurayimu umuhungu wa Yosefu. Ni Yosefu niwe yari yahawe iyo miryango, mugabo Yosefu wewe amera nk'uwakwa ubwo butware, mugabo bica bihabwa umuhungu we yitwa Efurayimu. Muze gusoma Ezekieli 3:7 murabona ahantu havuga ngo ivy'inkoni 2. Rero muraza kubona Efurayimu niwe yahawe iyo yindi miryango y'Abayeshuruni. Rero havuga yuko ngo kuko umutwe w'Isiriya ari Damasiko n'umutwe wa Damasiko ukaba ari Irezini, kandi imyaka 35 itarashira
Abefurayimu bazotagarana, mu Kirundi bazovungwavungwa, babe batakibaye ishanga, babe batakibaye ihanga, bakuweko kuba ihanga. Mugomba kandi kubisoma mu bisome hamwe muri Hoseya, musome murabe abana Hoseya yavyaye ukuntu bitwa. Murashobora kuhabona kubera iki Uhoraho yaca iyo migani. Muza gusanga yuko Yeshuruni imiryango 9 ikuwe kuba ihanga, ikugwa kuba ihanga. Rero ikuwe kuba ihanga, ntibashobora rero kuca bitirirwa Abayuda. Naco gituma Bibiliya ikunze kuvuga kenshi ngo Abayuda n'Abisirayeli, Abayuda n'Abisirayeli. Ugomba kubibona bisoma nkariya aho nyene muri Hoseya 1 ku murongo w'10 na 11 muri Bibiliya y'Ikirundi uhabona imiryango 2, Abayuda n'Abisirayeli. Canke mu Baheburayo avuga Abayuda, Abaheburayo 8, Abayuda n'Abisirayeli, no kuvuga n'abantu babiri. Rero Isirayeli yaravungavunzwe, ntube ucitwa ihanga, ntube ucitwa ihanga. Rero utiswe ihanga, rero baca bagenda kwitirirwa ayandi mahanga, aribo kenshi bumva ngo abanyamahanga, canke bakitwa ngo Anabagiriki, kubera bivanganije n'izi za Siriya n'izi za Rezini, bakifatanya nabo, ntibabe bakigendera mu mategeko y'Uhoraho. Mugabo Yuda wewe yaragerageje, ni nawe mucunguzi yasanze ari mu gihugu, amuvukiramwo, ari nawe yagumije ibi by'amasinagogi, nubwo bagiye basenga ibitari byo mu mahanga. Mugabo yaragerageje agumya ibyo bintu by'amasinagogi. Kubw'ibyo rero nico gituma abo bandi ba Yeshuruni baza kwitirirwa ngo nabaki n'Abagiriki. Sabagiriki kama, ntabwo ari Abagiriki kama, ni Abagiriki kubwo kuba barabaye adopted, baratwawe nk'inyagano, canke bagiye basuhukirayo bakaca baronka ubwo bwene gihugu. Mugabo atari Abagiriki kama. Abagiriki kama ntibishoboka ko baja muri rino sezerano. Nibyo bya bindi twasomye muri Matayo, muri Yohana 7:3-4-5 havuga yuko ari Abagiriki bagiye kwigisha mu bashwiragiriye mu Bagiriki, ngo yigishe Abagiriki, baca bitirirwa ayo. Rero mugurumva Abayuda bobo bahaye baguma bitwa Abayuda, Abayuda. Ico mwibuka c'ingenzi, kubera iki Bibiliya ikunze kuvuga Abayuda n'aba Yeshuruni n'Abisirayeli. Cufata hajya rero hari Abisirayeli, kubera bavungavunzwe ntibabe bacitwa ihanga, uhashire Abagiriki. Nta Muyuda, nta Mugiriki, mwese muri Yesu muri umwe. Kubera iki iryo jambo mwese muri umwe muri Yesu? Kubera bafise igisekuru kimwe, bafise Yakobo n'umwe. Kandi Luka 3 herekana Abayeshuruni guhereye ku mucunguzi kumanuka, herekana yuko ari bari muri Yesu. Bose abo bantu bari umuntu umwe, bari muri Yesu, kubera Yesu yabavukiyemo. Nkoresha Yesu ku mpamvu kanaka, yabavukiyemo.
rero bari muri Yesu, basangiye umukiza, basangiye amaraso. Nta muyuda rero, nta mugiriki. Umugiriki wahe ryahanga ryavungwa. Mureke kunenana, mureke kugira amacakubiri, ni mureka ayo macakubiri mwa Bayuda n'Abagiriki, kuko mwese murabo kwa Yesu, muri Yesu muri umwe. Nibyo Pawulo yariko ababwira bakuramwo amacakubiri, yerekana kandi n'ubuhanuzi bwo muri Hoseya 10:11 yuko Abayuda n'Abisirayeli bazokwifatanya babe umuntu umwe, hama baduge bave mu bihugu bashwiragiriyemo, kuko uwo munsi w'Iyezereli bisobanura umunsi wo kuduga mu ijuru uzoba uhambaye. Rero byose ibyo n'ubuhanuzi, ubutumwa bufise uwo burondera mu mahanga, ivyete bifise abo birondera. Sindaheza nubwo ndiko mvuga uku, reka turabe irindi shengero. Kwiriri shengero naryo ryo muri Antiokia ryari rigizwe n'abande. Antiokia muri Antioch ni bande bari barigize. Aha niho Bibiliya yerekana yuko ariho abigishwa batanguriye kwitwa Abakristo. Ukuvuga ibyo vya Kristo muri Yeshuruni ntivyabayo, nta nuwo bazi Kristo muri Yeshuruni, nawe bazi. Mugabo mu mahanga, iyo abanyamahanga kama aribo bavuga ngo bajya bigishwa bajya ngo n'Abakristo. So kuvuga ngo bavuga ngo nabo kwa Kristo, ko iyo Kristo sabanya sururimi kw'Ikiyuda kw'Ikibura. Rero Antiokia usoma byakozwe n'intumwa 11 kuri 19 murongo umutwe w'amajambo uvuga ngo ubutumwa bwiza bushika no muri Antiokia. Ubutumwa bwiza bwa butumwa nababwira, ubutumwa bwiza bwabwiwe kwa bande canke ivyete vyandikirwa bande. Byakozwe n'intumwa 11:19. Nuko abasanzajwe n'amarushwa yabaye kubw'ivya Stefano baragenda bashika ni Foinike ni Kupuro no muri Antiokia, atabandi babarira ijambo ry'Uhoraho atari Abayuda bonyene. Reka nshireko n'akandi kantu abantu bakunze kwishimikiza, ariko kuri 20, ariko bavuye i Kupuro ni Kurene bashitse muri Antiokia babarira Abagiriki, nabo bababwira ubutumwa bwiza bw'umwami Yesu. Kansubire hejuru. Nuko abasabagijwe n'amarushwa yabaye ku vya Stefano baragenda bashika ni Foinike, aho hari Abayuda muri Foinike, ni Kupuro aho hari Abayuda, no muri Antiokia aho niyo bari bagiye, atabandi babarira ijambo ry'Uhoraho atari Abayuda bonyene. Kuvuga ibyo bisagara byose byarimwe Abayuda. Rero abo kugahamo ka Stefano, abo bantu bagenda baravuga ubutumwa mw'ibyo bisagara byose mwumvise, gushika no muri Antiokia babwira Abayuda bonyene kuri 20. Ariko hari bamwe muri bo b'abagabo bavuye Kupuro ni Kurene bashitse muri Antiokia babarira n'Abagiriki, nabo bababwira ubutumwa bwiza bw'umwami Yesu. Aba bagabo basanzajwe ku by'agahamo
ka Stefano ni nko kuko abarundi kare mu Burundi nta bantu bamenye igiswahili, ntabo mu Burundi bari bake bamenye igiswahili. Kaca rero ugenda iyo muri Tanzania usanzeyo abiwanyu b'abayuda, kubera nta rundi ruri muzi ni Kirundi gusa. Rero cubwira abayuda gusa, kubera abayuda nibo batevye gutwagwa nk'inyagano mu nyuma. Hariho abagiye kera, hariho n'abagiye mu nyuma. Rero abo bandi baracamenya ikiyuda, igiheburayo. Rero abo bagenda baravuga ubutumwa, uvuga ururimi rwawe kandi utaruzi. Rero ucubwira abo bazi igiki, igiheburayo. Abo bandi bagiye kubwira abo Bagiriki, si ukuvuga ngo n'Abagiriki kama. Abagiriki kama nta butumwa babwirwa, si ubw'iwabo, nta masezerano bafise. Abagiriki babwirwa nabo bandi usanga nuko ni ibintu byinshi. Nobereka ibitabo by'aba bamisiyoneri nyine babazaniye ubutumwa, bivugira neza yuko abo Bagiriki yabo bavugwa ngaho yuko bari abayeshuruni. Muga tuca tubyorosha kubera amacyambu urabona ni menshi, kiretse gusa mubishatse mu kindi gihe mugabo nko mu bibazo canke mu kandi kanya. Kubw'ibyo rero abo bandi bagabo n'Abayuda bagiye mu za Kurene, bagiye mwibuke za Kurene niyo baruka n'abandi. Hari ibitabo byerekana yuko za Kurene hari amashengero y'Abayuda aho hose. Rero abo kubera ni hanze ya Yeshuruni bavayo, baba iyo bashika rero baca babwira abandi kuko bazi urwo rurimi rw'Ikigiriki, nabo baca bababwira abo Bagiriki. Rero ibyo bya bindi mwibuke Yohana ndwi, mbega umucunguzi agomba agende mu bashwiragiriye mu Bagiriki aze kwigisha Abagiriki, iryo jambo ribe urufunguruzo. Ni Yohana ndwi 3:4 n'3:5. Antiokia rero hariyo Abayuda abiswe Abakristo, ntibari abandi, ryari ishengero ryari muri Antiokia bitaye ko kandi hariho intumwa abandi bari baje bavuye Yerusalemu kubw'agahamo. Mwibuke baguma bahamwa abayeshuruni, baca bagenda baravuga ubutumwa ata abandi babwira kiretse Abayuda gusa. Mugahaca haba abandi rero bazi indimi, nabo babwira abo bitirirwa Abagiriki ubutumwa bwiza bujanye n'ubwa mucunguzi w'Abayeshuruni. Ikindi kimenyamenya ni ikijanye n'ishengero rya Antiokia. Ni bande bari barigize? Somaho nyene mu byakozwe n'intumwa igice cya 13, igice cya 13 uhere kuri 13 umanuke gushika kuri 14. 13 kuri 13 ushika kuri 14, ubishatse ushike kuri 17. Mbere tuca tuhasoma naho byakozwe n'intumwa 13 kuri 13 havuga umutwe w'amajambo Paulo yigisha muri Antiokia Hipisidia, ishengero ryo muri Antiokia. Kuri 13
maze Pawulo n'abari kumwe nawe bavuduka i Pafo, aho naho hari ishengero, bari mu bwato bafata Iperuga hi Pamfiliya. Yohana abasigayo asubira i Yerusalemu. Mumenye ko na Yohana yahora agenda kuvuga iyo mu mahanga. Kuri 14 ariko bo bavuduka Iperuga bararamiriza bashika muri Antiokia Hipisidiya. Ku munsi w'isabato binjira mu isinagogi baricara. Binjiye mu isinagogi baricara. Kuri 15 isomwa ry'ivyagezwe n'ivy'abavugishwa n'Uhoraho riheze, abakuru b'isinagogi batuma kuri bo ba Pawulo bati, bene data, nimwaba mufise ijambo ryo guhanura abantu nimurivuge. 16 Pawulo ava hasi arabamama, arababarira ati, yemwe bagabo b'Isirayeli, namwe abubaha Uhoraho, nimwumve. Uhoraho w'ubu bwoko bw'Abisirayeli yatoranije ba sogokuruza, kandi ashira abantu hejuru hamwe bari bambukira mu gihugu ca Egiputa, akibakuzayo ukuboko gukomeye. Yihanganira ingeso zabo nk'imyaka 40 mu bugaragwa. Aha rero Pawulo ariko aravuga, urumva ko yavuga ngo, bagabo bene data, mwa bagabo b'Abayeshuruni muri hano. Kuvuga Abayeshuruni nibo bari bibereye hehe mw'iryo shengero ryaho muri Antiokia, nibo bari barigize. Nk'uko twabisomye, duhejeje kubisoma, subiye kuri 14, ariko Pawulo avuduka Iperuga. Shema kuri 15 isomwa ry'ivyagezwe kuri 14, ariko bo bavuduka Iperuga bararamiriza bashika muri Antiokia Hipisidiya. Ku munsi w'isabato binjira mu isinagogi. Bani mu isinagogi cyatangura rero kubuvuga, avuga ngo, bagabo bene data b'Isirayeli muri hano, n'ibindi. Rero ashengera ya masinagogi yari hano, nta bandi bantu bari bayagize kiretse bano Bayuda. Ndangirize hano kw'iri shengero ryitwa ngo Isalimini, biri mu byakozwe n'intumwa 13 umurongo wa 4, havuga ngo, ibya Eluma umunyamareba. Kuri 4 havuga ngo, nuko bavuyeyo batumwe na mpwemu yera, bamanuka i Serukiya, bavudukayo bari mu bwato, bafata i Kupuro. Maze bashitse i Salimini, bavuga ijambo ry'Uhoraho mu masinagogi y'Abayuda, kandi bari bafise Yohana agenda arabakorera. Nuko
amashengero yose yari amasinagogi y'abayuda. Hano rero ubutumwa burimo ntitwashoboye gushika ku mashengero yose nka za zindi zi Galatiya twazumvise muri Petero wa mbere 1:1. Harimo amashengero atari make Petero yandikira ivyete abo bantu, harimo no muri Galatiya. Rero ntitwashobora kuca tubishikako byose, kubigisha akarorero k'ibintu kuntu bimeze. Abayeshuruni rero bashwiragirira hirya no hino, kandi bwari ubuhanuzi ubuvugishwa yuko ivyo bizoba, kuko bazohava bacumura. Rero baracumuye, bamaze gucumura barashwiragizwa, bamwe mbere ntibaba bacitwa n'iryo hanga rya Yeshuruni. Nibo benshi dusanga mbere birirwa baraharira. Umuntu ababwiye ati rero bagaho muri Abayeshuruni, bagaca bagutwenga cyane gose, ntibacimenya, baravungavunzwe. Ico gihe Uhoraho yabahaye imyaka 35, uhereye uno munsi mu myaka 35, kubera bifatanije n'Abasiriya bakikura ku gihugu, ati uhereye ubu ntibazoba bacitwa ihanga, bagomba kuvungwavungwa, ntibabe bacitwa ihanga, no kuvuga ntibabe bacitirirwa Abisirayeli. Byarashitse rero Siriya nyene kirabikora, irabavungavunga nyene, ntibasubiye kugaruka mu gihugu cya Yeshuruni. Uko nyene bavungavunzwe uko, iyo bagiye baca bihutura bakikura ku bwoko, iyo bageze bakaca biyitirira irindi zina. Icyabitumye kandi kuko witwa umuyeshuruni, aho uri hose urategwa, aho uri hose uragwanywa. Rero byaca bisaba ko bikura ko iryo zina Yeshuruni ravunjijwe, ntibaciswe iryo zina, baciye bitwa ayandi mazina. Niyo miryango myinshi iri mu babantu aho oye mw'ibyo bihugu, ubabwiye ati rero muri Abayeshuruni, atekaye tuteri yosema mwaravunjijwe, niko bimeze. Mugabo mufise isezerano yuko ngo Abayuda n'Abayeshuruni bazosubira baje hamwe, baba umuntu umwe, hama rero ubwami butangure. Ati teri yosema sivyo, bakagutwenga gose. Rero ntibacitirirwa ayo mazina. Mugabo Uhoraho yavuze ko azobagarukana kandi yongere abagire ikintu kimwe. Mbere n'ugwanko rwari hagati y'Abayuda n'Abayeshuruni ngo ruveho, ico gihe ngo bakeneye kuzofata mu kaniga Abafilisitiya, bongere kandi bafate mu kaniga aba Edomu, hama aba Mowabu babumvire, babumvire kabisa. Ivyo biri muri Yeremiya, muri Yesaya, biri muri Yesaya 11 uhereye kuri 11 gushika 14, niho usanga ayo majambo. Kubw'ivyo rero Abayeshuruni bavunjijwe muri ubwo bugene, aribo uno munsi Bibiliya kenshi izokunda kuba yita ngo ni Abagiriki canke abanyamahanga. Kubw'ivyo kuko bavunjijwe bakitirirwa ayo mazina y'abanyamahanga, mu nyuma niho Uhoraho rero avuga ngo azokongera bagarukane, bongere bifatanye na Yuda, bongere babe ikintu kimwe, hama rero ubwami bw'Uhoraho bugire gute, bubandanye.
rero abayeshuruni bazosubira kandi bimenye, kandi ukwimenya nukunyene impwemu w'ubugingo nabajeko kugira ngo mwamagufa yumye musanzaye mu bugaragwa, imitsi yongerezeko n'inyama n'iki byose mugira impwemu muhaguruke mumenye ko ababantu nimba wiyemera neza kabisa uri muri ubwo bwoko nta nkeka nimwe. Muri ubwo bwoko nyene nibwo bugenewe rero gushinga rero amadini. Icyo mukwiye gukora, imana z'ibiti mukwiye kureka kuzisenga, hamwe n'imana z'amabuye nimureke kuzisenga, kuko mufise uwera wanyu mukwiye gusenga. Uwo wera wanyu niwe yanditse ivyete abyandikira ayo mashengero indwi. Ayo mashengero ndwi yandikiye igihe kimwe, mugabo ivyo yanditse niyo mibereho yanyu. Inyigisho z'abanikolayiti muzikuremwo, ubwo bumaraya bw'abantu bwa Yezebeli kuremwo. Umuntu aba ariko avuga ya misi yo gusenga itariyo, ya misi y'imisi mikuru itari iwanyu, kuremwo ibintu byinshi cyane, harimo no kurya ibi byaterekerejwe ibimana byose kuremwo, kuko mufise uwera wanyu kandi mufise isezerano ryiza cyane gose mu bwami bwo mwijuru. Ndashobora kugurura ibibazo uhereye kano kanya, kaze ku bibazo, ku nyunganizi canke gupinga, byose ni uburenganzira bwawe. Upinge ati ibyo sibyo, nkuko twama tubivuga, tuvuga tuti uwuzoza n'ukuri gusumba ibyo turiko turavuga, akatwereka ivyanditswe bihuza n'izindi nyandiko z'ibindi bitabo, zaba iz'amateka tuvuga kahise n'ibindi, bikaza bihuza kuko ivyabona biba bibiri canke bitatu. Tutegerezwa kuraba muri Bibiliya, mu isezerano rya kera no mu isezerano rishasha, hanyuma ukacizana n'ibindi by'inyuma y'ibyo, kugira ngo turabe yuko uko ari ukuri. Dusanze ariko ibyo turimwo no kubita, dusanze naho atari byo, tukakubwira ati mwene data, ingo tubandananye rero urugendo, mugira igihe cyiza. Yari mwene so Bucumi Isaka. Shalom. Urakoze mwene data Bucumi Isaka ku kiganiro cyiza n'ubundi wongeye kuducishirizaho, kugira ngo turushirizeho kumenya byinshi, na cyane cyane dukura ibinyoma muri twebwe, ibyo twabeshwe n'ababanje kutwigisha. Mbashimire namwe bakunzi muri hirya no hino aho mushagaje, murushirijeho kudukurikira, kandi nongere mbararikira kurushirizaho gutegereza igice kigira gatatu kigiye gukurikiraho. Kuri YouTube mwandika Umuntu TV, kuri Facebook murandika YouTube TV, aho hose mushobora kuhaca mwandika ivyiyumviro canke ibibazo, kugira ngo turushirizeho gusangira. Ni aho ubutaha mu biganiro bizokurikira. Na gahwane.